kizotuma muri abo bana benshi bazoshikirwa kubera bijya byo kuja hanze hari abadishikirwa bapfa bakiri ko baragerageza kurondera ingene baja hanze. Hariho n'izindi ngwara zuzuye ngaha mu gihugu, ingwara bita amavalve zivuye ku bana baba barwaye amangine iyo bakuze bakagira imyaka 30, 40, 25 ugasanga bagwaye umutima, ibyo bita amavalve ntiyuguruka, ibyo bita amavalvulopathie rhumatismale, nabo nyene bazoronka ubufasha. Hariho n'abandi abakuze murazi yuko abagwaye hypertension, abagwaye diabete buzuye, hariho abakinywa amatabi, hariho abatagira amakarashishi ugasanga baravyibushe, abo batifashe neza ngo izo ngwara tubuze ngo zivugwe neza, baruhira kugira imiringoti y'amaraso yo izana amaraso ku mutima iziba, ibyo twita infarctus du myocarde. Aha rero muri iyi centre izoheza izane inyishu no kuraba. Aha uyu n'umugambi ukomeye ahanini twagomba no gusaba abasanzwe bakurikirana abana yuko boraba ibimenyetso by'umwana agwaye umutima, ni ibimenyetso bigaragara n'abavyeyi baje kumuvuza baza bivugira bo nyene. Umwana avutse mukabona ahema nabi, umwana avutse mukabona yahindutse ibara agasa n'ubururu, umwana yavutse iyo umuvyeyi ariko aramwonsa mukabona akwega bikanka akabanza kuruhuka kongera agasubira kwibera, umwana atariko aratora ibiro, umwana atariko arakurikira mubone yuko atariko arakura, cyangwa mukabona akura mu burebure mugabo ibiro ntabitore, umwana aguma birivyuye, umwana adakina neza n'abandi bana. Ibyo ni ibintu n'umuvyeyi yobona yoca atwara kwa muganga, hanyuma abaganga bagaheza bakamusuzuma. Mu kumusuzuma biroroshe, naho batobara abahinga biroroshe. Ariko akiri ku rugero rutoyi, ibyo tukabikesha aba bagenzi bacu b'Abadagi, iyi ONG Kinderhelsen iriko iradufasha kubera yatuzanye ibikoresho, irazana na ijya bitaro materiel yo kubabaga, murumva ivyo ntibiraja kuri twebwe kugira dushobore kubigura. Rero uwo umugambi uje ari ikintu gikomeye ku gihugu, kuko n'ubwa mbere dutanguye kubaga umutima ngaha mu gihugu. Nk'uko muba mumaze kubyumva, ingwara z'umutima ziruzuye ngaha mu gihugu. Abana bavukana ingwara z'umutima ni benshi cyane, ngira muhora mubyumva no ku maradiyo, abana twakira, abana bagenda hanze kurondera ubufasha. Ubu rero ko turonse ahantu bazofashirizwa batarinze kuja hanze, izoba ari ikintu ciza cyane. Fondation Bonne Action umugira neza isanzwe irongowe na nyene cyubahiro umutambukanyi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, runo musuri hejuru rije kugendera ikigo gisanzwe gikora ingwara z'umutima ku bana, kikaba ico kigo kiri mu bitaro bikuru by'abasirikare hano mu Kamenge, aho twari tuje kuraba ahanini abana bamaze iminsi bakogwa kuva itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, aho mu bana bimirije gukogwa ari 200, akaba hamaze gukogwa gushika kuri no munsi abana 14. Iryo sekeza rero ryo kuvura abo bana bafite ikibazo cy'umutima byateganijwe ko ritangura itariki 2 z'ukwa gatandatu bikarangira ku itariki 14 z'ukwa gatandatu nyene. Hamaze kuvugwa nk'uko nabivuze abana 14. Muri abo bana 200 bose hamwe, Fondation Bonne Action mugira neza ikaba biciye kubafasha bayo basanzwe bakorana bakunda ibikorwa bya nyene cyubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu asanzwe arangura
na cyane cyane ku bene igihugu bafite amikoro make. Harimwo abana indwi Fondation Bonne Action mugira neza yarihiye, kandi n'umunezero udasanzwe kuri Fondation Bonne Action mugira neza no kuri abo bakunzi bayo kubona abo bana bose barakozwe kandi bakaba bafise amagara meza. Twaje rero twitwaje agakemanyi kagizwe n'ivyo bashobora kwifashisha muri no minsi bakiri mu bitaro kurindira yuko basubira iwabo. Murakoze. Hama uko twabivuze mu nango, twavuze yuko Fondation isanzwe ikorana n'abakunzi bavuga bati twege tugomba gushigikira ibikorwa bya nyene cyubahiro mutambukanye w'umukuru w'igihugu biciye muri Fondation mugira neza. Baritanga bagatanga uburyo bwabo, bakavuga ati twebwe turashobora gutangira umwana umwe canke babiri canke barenga. Hama natwe tukaba dukorana n'ibitaro byo mu Kamenge by'abasirikare hamwe n'iryo shira hamwe ry'abadagi bisanzwe bidufashamwo. Twebwe twifuza yuko mu minsi iri imbere canke mu myaka iri imbere rino sekeza ritoherera ngaha nyina bwo byogenda bibandanya, kuko murazi yuko uburyo bwo kuvuza abana zino ngwara z'umutima bitwara uburyo bwinshi, kandi akenshi turashimira n'aba baganga b'abahinga baje bava mu Budagi kubona yuko bihaye ico gikorwa bakagishitsa kuza kuvura abana b'abarundi ngaha mu gihugu. Kuko umwana barinze bamujana hanze bitwara uburyo bwinshi, ugasanga amikoro y'imiryango sikirenga. Umwana twari twifuza ko yoba Burundi bweje, ugasanga arahagira ibibazo. Murakoze. Kubaga umutima ngaha mu gihugu waratanguye ngaha kuri Hôpital Imite dushigikiwe n'abantu benshi, haba nyine cyubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, haba aba bagenzi bava mu Budagi aribo bakoze ibikora inka, batuzaniye ubuhinga, bongeye batuzanira ibikoresho. Murabona ngaho inyuma yacu bariko barabagira n'ibitaro bashobora guterura bagatwara ahandi. Aha barabizanye bashiramwo ibikoresho ku buryo bashobora kubaga nk'ahandi hose. Rero uwo umugambi uje ari ikintu gikomeye ku gihugu, kuko ni ubwa mbere dutanguye kubaga umutima ngaha mu gihugu. Nk'uko muba mumaze kubyumva, indwara z'umutima ziruzuye ngaha mu gihugu. Abana bavukana indwara z'umutima ni benshi cyane, ngira muhora mubyumva no ku maradiyo. Abana twakira, abana bagenda hanze kurondera ubufasha. Ubu rero ko turonse ahantu bazofashirizwa batarinze kuja hanze, bizoba ari ikintu ciza cyane kizotuma muri abo bana benshi bazoshikirwa. Kubera bijya byo kuja hanze, hari abadishikirwa bapfa bakiri ko baragerageza kurondera ingene baja hanze. Hariho n'izindi ndwara zuzuye ngaha mu gihugu, indwara bita amavalve zivuye ku bana baba barwaye amangine. Iyo bakuze bakagira imyaka 30, 40, 25, ugasanga bagwaye umutima, ibyo bita amavalve ntiyuguruka, ibyo bita amavalvulopathie rhumatismale. Nabo nyene bazoronka ubufasha. Hariho n'abandi abakuze, murazi yuko abagwaye hypertension, abagwaye diabete buzuye, hariho abakinywa amatabi, hariho abatagira amakarashishi ugasanga baravyibushe. Abo batifashe neza ngo izo ngwara tuvuze ngo zivugwe neza, baruhira kugira imiringoti y'amaraso yo izana amaraso ku mutima iziba, ibyo twita infarctus du myocarde. Aha rero muri iyi centre izoheza izane inyishu no kuraba. Aha uyu n'umugambi ukomeye. Ahanini twagomba no gusaba abasanzwe bakurikirana abana yuko boraba ibimenyetso by'umwana agwaye umutima. Ni ibimenyetso bigaragara n'abavyeyi baje kumuvuza baza bivugira bo nyene. Umwana avutse mukabona ahema nabi, umwana avutse mukabona yahindutse ibara agasa n'ubururu, umwana yavutse iyo umuvyeyi ariko aramwonsa
mukabona agakwega bikanka akabanza kuruhuka kongera agasubira ku ibere. Umwana atari ko aratora ibiro, umwana atari ko arakurikira, mubone yuko atari ko arakura, cyangwa mukabona akura mu burebure mugabo ibiro ntabitore, umwana aguma biri vyuye, umwana adakina neza n'abandi bana. Ibyo ni ibintu n'umuvyeyi yobona yoca atwara kwa muganga, hanyuma abaganga bagaheza bakamusuzuma. Mu kumusuzuma biroroshe, naho batobara abahinga biroroshe, nukumuraba ivyo mpejeje kuvuga. Abizi ivy'ubuganga ivyo barabizi, bakongera bagafatana kajya kuma bita stethoscope, bakumviriza ku mutima ko ata kimenyetso ico bita souffle coba kihari, hanyuma bakaraba yuko uwo mwana bagakoresha ari akuma bita saturometre karaba umwuka, urugero rw'umwuka muri uwo mwana. Ivyo bimenyetso bihari, abo baganga arabo baba bari hagati mu gihugu boca bamurungika aho bazi hari abaganga bashobora kugira gutora neza icyo uwo mwana agwaye. Icyo nibaza gikuru ni uko twoja hamwe n'abaganga bose ku buryo ata mwana yoduca mu myanya y'intoki, bose tukamenya abana bafite izo ndwara kugira ngo tumenye n'ico icyo bita kugira planification y'ingene abo bana boheza bakaronka ubufasha bukwiriye. Ivyo ibijanye rero n'ubuvuzi bwo ngaha birasaba uburyo, birasaba abaganga bahinga tudafise, bisaba rero ko turonka ubufasha. Akandi kamo dutera nuko abatwumva boduterera, nitwovuga yuko ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge n'abasanzwe bariko baradufasha, hari twebwe twenyene uwo mugambi twokora ngo ushike kure, tutaronse abadutera bisaba uburyo bwinshi. Umwana avuye ngaha akagenda kubagwa nk'iburaya ndashobora kurihirwa amahera ari munsi y'ibihumbi 30 by'amahera y'amanyaburaya, murumva yo kwara amafaranga menshi. Ariko twebwe ngaha n'amahera tubona ariko akiri ku rugero rutoyi. Ibyo tukabikesha aba bagenzi bacu b'Abadagi, iyi ONG Kinderhelsen iriko iradufasha kubera yatuzaniye ibikoresho, irazana na ijya bitaro materiel yo kubabaga. Murumva ivyo ntibiraja kuri twebwe kugira dushobore kubigura, igiciro rero kiracari hasi. Mugabo mu ntumbero nuko kugira ngo dutere imbere nuko ibikorwa bironka ububiriha, kugira ngo ubwo buryo iyo centre ishobore kubandanya ikora. Hanyuma kugira ibandanye ikora naho nyine mu mugambi dufatanije n'aba dusangiye, ni kwigisha abantu badufasha duhere ku baforoma, ku baganga. Ibyo turiko turabikora, ibyo tukabikesha hariho imfura mu gihugu yacu yize ubwa mbere mu Burundi bijyanye no kubaga umutima, Professeur Sinzobahamvya Nikodeme ari ngaha, umuntu dushimira gose cyane. Yatabawe uwo mugambi niho ari gushika mu gihugu, n'ubu abandanya dufasha cyane. Turashima ingena dufasha, niwe ariko aranafasha no kwigisha abo bantu bari ngaha, kandi tukabikorana n'amakaminuza ari ngaha mu gihugu kugira ngo turabe yuko iyi centre izoheza igatera imbere. Yaravutse, twifuza yuko izobandanye, kandi ndazi yuko twese dushize inguvu hamwe n'intererano zikaza, kubera ibi bibaye kuri uyu n'ejo bishobora gushikira wewe. Ufise uburyo rero wese turamusavye aduterere kugira ngo dushobore guteza imbere iyi centre ije ari igihugu ifitiye akamaro igihugu. Akamaro ka mbere nuko abahora bagenda hanze batazosubira kugenda, ayo n'amadovize tuzoba asigaye ngaha mu gihugu. Hanyuma ikindi, abaje kugira amanama ngaha mu gihugu bazohahurumbira, kubera bazi yuko bagize ingorane bazoronka ubufasha ngaha mu gihugu. Hanyuma ikindi, murazi yuko umunyagihugu avuwe acagira amagara meza, agasubira ku kivi, akaduza ikivi, akarima, akimbura, igihugu kigatera imbere. Urumva yuko ari byinshi beza iyi centre izaniye igihugu. Tukabaheraheza dushimira aba bagenzi batuzaniye ubuhinga. Hajya gufasha biratandukanye,
ariko uronse umuntu akuzanira ubuhinga akakwigisha kuvyikorera arasumba umwe yogira ati zana ubandanye ndungikira agenda bigukorere aho ntukura. Aba rero badufashije ko dutera intambwe ko dukura tuzoshike aho tubona yuko ngaha mu gihugu dusigaye ibintu byo kubaga umutima ibyo gukora umutima ari ibintu bisanzwe. Tugifuza mu myaka izoza yuko isantre tobi yonyene tukazobona mu myaka iza habonetse n'andi masantre mu gihugu hagati. Kubera iki ko ubu intara zabaye zitanu mu myaka izoza muri wa mugambi muri ya vision intare yose tobifise encentre yo kubaga umutima cyo bicifuzo kandi azi yuko ngira bizashoboka. Murakoze. C'est le docteur Marc Linguranira, général de brigade, directeur général de l'hôpital de Caracas. Merci. Monsieur le directeur, vous pouvez nous dire en quelques mots la nature de cette visite aujourd'hui à l'hôpital militaire de Kamanga? Aujourd'hui, l'hôpital militaire et le centre de chirurgie cardio-thoracique sont honorés par la visite de la Fondation Milanesa qui vient se rendre compte physiquement sur les activités qui sont en train de se dérouler ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Il y a une mission qui est conduite conjointement par une délégation allemande et nos médecins. Nous sommes en train d'opérer des enfants avec une cardiopathie congénitale. Nous remercions très sincèrement la Fondation Milanesa et surtout son Excellence Madame la Première Dame pour ses multiples appuis et surtout pour la présence de la délégation de la Fondation Milanesa qui vient de remettre des cadeaux aux enfants qui sont opérés. Nous sommes très contents et vous avez vu que les résultats sont là. Les enfants qui ont été opérés sont en forme. Nous voyons que les résultats sont bons, les parents sont contents. Ils sont aussi satisfaits des cadeaux qui ont été remis tout à l'heure. Est-ce que concernant cette activité d'opération sur les enfants qui présentent peut-être des malformations au niveau du cœur va continuer après le départ de ces professionnels de santé? Comment se présente l'avenir de ces opérations une fois que les professionnels seront partis? La création d'un centre de chirurgie cardio-thoracique et cardiologie interventionnelle, c'est un projet qui est conduit par plusieurs intervenants. Il y a l'hôpital militaire, il y a les ONG allemandes, dont l'ONG Kinderhelsen. Il y a aussi la Fondation Milanesa, qui appuie beaucoup. Il y a aussi les facultés de médecine pour assurer la continuité dans le futur. Le projet se trouve à ses débuts. Nous venons de réaliser une deuxième campagne de chirurgie cardiaque pour les enfants. On s'est occupé au début des cardiopathies congénitales. Avec la première mission, nous avons eu d'excellents résultats. Et aujourd'hui, nous espérons aussi avoir d'excellents résultats parce qu'il y a au moins 13 enfants qui sont déjà opérés et tous ils sont en forme. On voit que l'évolution est bonne. Les opérations sont faites par nos amis qui viennent d'Allemagne, mais aussi nous avons nos collègues chirurgiens cardio-thoraciques burundais qui sont ici et nous remercions sincèrement notre aîné, le professeur Sinzaba Nicodème, qui est notre aîné qui est là et qui est le coordinateur général de ce projet, qui à nos côtés c'est un grand chirurgien qui a évolué en Europe, qui a formé pas mal de chirurgiens en Europe, qui a une compétence incomparable, qui est ici toujours à nos côtés. Et avec lui, le projet est en train d'avancer. Nous avons commencé à opérer dans cette clinique Covid et entre-temps nous avons construit un bloc opératoire et une place pour la cardiologie interventionnelle. Nous attendons équiper ce bâtiment qui a été construit et la clinique mobile
nous quitterons la clinique publique pour aller opérer dans ce bâtiment. Et entre-temps, nous sommes en train de former nos professionnels pour que d'ici au moins 2 ans, nous commencions à apprendre la relève progressivement. Parce que c'est nos amis qui sont en train de nous aider, ne vont pas rester ici éternellement. Nous sommes en train de former et on aura besoin beaucoup d'appui. C'est un projet qui est grand, qui demande beaucoup de moyens et nous sollicitons un appui, surtout côté financier, pour faire avancer ce projet. Ça demande beaucoup d'argent. Et avec ce projet, le pays devrait se réjouir parce qu'au moins on sait qu'au Burundi, il y a une place où on peut s'occuper des pathologies cardiovasculaires. Nous sommes à nos débuts, nous avons commencé par les cardiopathies congénitales, mais il y a d'autres pathologies, et surtout les valvulopathies rhumatismales, ça en est plein, il y en a encore ici. Et les cardiomyopathies ischémiques, les infarctus du myocarde, comme vous le savez, les facteurs de risque cardiovasculaire sont pleins. Beaucoup de patients en souffrent ici dans notre pays, beaucoup d'hypertendus, beaucoup de diabétiques. Ce qui fume encore, ces gens vont à la longue développer un infarctus du myocarde. Et avec ce centre, nous espérons que demain, ce sera un endroit où on pourra donner solution à ces patients. Et c'est important pour le pays parce que même nos visiteurs, les gens qui veulent visiter le Burundi, ils doivent se renseigner sur les facilités qui sont disponibles dans le pays pour, au cas où il y a un souci, ils puissent être secourus sans tarder. Et donc vous voyez que ça a un impact très important pour le pays, ce qui fait qu'on a besoin beaucoup de mains, beaucoup de soutien. Le seul hôpital militaire ne pourrait pas à lui seul conduire ce projet sans appui, que ce soit ici localement, nos amis à l'étranger.